Inkuru nziza ya Yezu Kristo nk'uko yanditse Luka mweranda. Umunsi umwe umukama yatoye abandi bigishwa 72 arungika babiri ngo bagende imbere yiwe mu gisagara no mu kigwati cose aho yagira ngo aje hose. Arababwira ati, ivyimburwa ni vyinshi, yamara abakozi ni bake. Sabe rero nyine umurima arungika abakozi benshi mu murima wiwe. Gende, ndabarungitse nk'intama mu mfyisi. Nimutwara umufuko w'amahera canke isaho canke inkweto, no mu nzira ntihagire uwo muramutsa. Inzu yose muzokwinjiramwo ubwa mbere muvuge muti, amahoro muri iyi nzu. Naho nihaba hari umuntu akwiye amahoro, amahoro yanyu azomujako, ahandi ho azobagarukako. Iyo nzu nyene muze muyigumemwo, mujye kandi mujya kandi munywa ivyo babasanganywe, kuko umukozi abegwa n'impembo. Ntimutumuhana mutora uwundi. Ikigwati cose muzokwinjiramwo bakabazimana, murarya ivyo babazimanye, kandi muhakiriza abagwayi, mubabwire muti ubwami bw'Imana burabegereye. Dushemeze iri jambo ry'Imana. Bavukanyi Luka mweranda duhimbaza uno munsi, mu nyandiko ziwe aratwibutsa ibintu bitatu bikomeye. Nagira ngo aruke ko muri aka kanya gato dufise ko kuzirikana ijambo ry'Imana. Icambere Luka twigisha, mugiye mugasoma mu gitabo c'ibikorwa vy'abatumwa canke no mu nkuru nziza, nuko ubutumwa bwa mbere ekleziya ifise. Iyo mvuze rero ekleziya ntimumve papa, ntimumve abasaseredoti, ntimumve abepiskopi, turabakunda baragahezagirwe, ntimumve ababikira, mumve uwabatije mwe wese. Wa muntu wese uzi ko wabatijwe. Ubutumwa bwawe bwa mbere ngaha kw'isi nukumenyesha inkuru nziza. Udashaka kumenyesha inkuru nziza, shaka wisubire inyuma, wiyugarane mu cumba, ntushaka usohoke, n'ibisabisho vyawe vyose biba impfagusa. Igikorwa ca mbere, ubutumwa bwa mbere umukama Yezu yahaye ekleziya yiwe tubisanga mu gitabo c'ibikorwa vy'abatumwa kuva ikigabane ca mbere, kuva ku karongo k'8 n'akurikira. Mugende mumenyeshe inkuru nziza ikiremwa cose. Yezu ntiyavuze ngo isi yose, ikiremwa cose. Zina kiremwa cose kimenye yuko Yezu ari umukiza, kimenye ko muri Kristo Yezu hari kigongwe, kimenye ko muri Kristo Yezu hari ubuzima budahera, kimenye ko muri Kristo Yezu umuco watsinze ibintazi n'umuzimagiza. Ngiyi inkuru nziza rero ya mbere duhamagariwe. Papa Benedicto wa 16 niyo yavuga ngo igikorwa c'urukundo duhora twibagiza kenshi twebwe abakristo no kumenyesha inkuru nziza. Niho rero mumvise ngaha muri inkuru nziza ya Yezu Kristo nk'uwanse Luka atwereka yuko kumenyesha inkuru nziza ni igikorwa cihutirwa cane, si ibintu vyo guta umwanya. Yezu yabwiye batumwa biwe, mugende nemutumwanye ngo muriko muraramukanya. Murandaba abakristo rimwe na rimwe baza kundamutsa hegereye imisa, mbabarira tugiye mu nkuka y'imisa. Ivyo kuramukanya turabivugana mu nyuma, ivyo kuvugana makuru y'ukuntu tumeze ivyo ni mu nyuma. Icambere duhamagariwe kumenyesha inkuru nziza. Na Yezu rero acaye babwira ati, ntimutware umufuko w'amahera, suko amahera adakenewe, arakenewe turabizi. Mugabo nuko umufuko w'amahera rimwe na rimwe muraremera, kandi murabizi yuko ubu onye dusigaye tugendana amanota aremereye cane. Umufuko w'amahera urashobora kuremera. Ntimugendane inkweto zibiri canke isaho zingahe, ngo ntimutumwanya mugira uwo muramutsa. Uwo muramutsa muramwita ubwami bw'Imana burabegereye. Iyo niyo ndamukanyo rero. Ashatse kwereka yuko kumenyesha inkuru nziza birihutirwa cane, kuko hari abantu benshi, kandi aho rero ntitwihende, hari abantu benshi bataramenya inkuru nziza.
hari abantu benshi batarahura na Yesu, hari abantu benshi batazi yuko bakundwa, batazi yuko bafite agaciro mu maso y'Imana. Abo rero nibo Yesu aturungika. Ushima rero ico gikorwa cyo kumenyesha inkuru nziza ari cyo yatwese. Uno munsi turumvise mu nkuru nziza ko Yesu yarungitse abantu bangahe gahe? Twumve ko mumviriza. N'abariko baraturaba kuri Facebook mwishuriraho muri. Kuko abantu bangahe? 12. 72. Nukuvuga 12 kugwiza na bangahe? Batandatu. Nukuvuga ni bose rero ni twese. Kandi abarungika babiri. Ntiyarungitse umuntu umwe kuko ivyo kumenyesha inkuru nziza rero biragoye. Ngo ndabarungitse k'intama mu mfyisi. Imfyisi rero ziri ubwoko bubiri. Hari imfyisi z'indani, abona izo ntazomvuga cyane kuko zifitiye umwanya wazo, n'imfyisi z'inyuma. Imfyisi z'inyuma nabo bose badashaka kwakira ijambo ry'Imana. Hari abatarinezwe n'abandi batarajyakira batariza. Rero Yesu avuga ati ugende wiyubara, ugende buhoro buhoro, umugabo kuri ukuvuge. Naha rero nagira ngaruke ku kintu ca kabiri rukamwiranda atwigisha. Mugiye mugasoma inyandiko za rukamwiranda, no kuvuga yaba inkuru nziza Yesu Kristo, yaba igitabo cy'ibikorwa by'abatumwa, musanga harimo akanyamuneza kenshi. Igihe cyose Yesu yakora igitangaro, yaba mu isinagoga y'i Nazareti, y'i Kafarnaum canke ahandi hose, usanga rukavuga ati abishamo akanyamuneza. Inkuru nziza n'akanyamuneza. Twebwe iyo twumvise inkuru nziza twumva ubwa mbere ivyo Yesu yakoze, tukabiga duca mu gutwi bigasohokera mu ku. Ni inkuru nziza, harimo akanyamuneza. Mbega woza kubwira ati uno munsi je twumvikana, je ndagufitira umuriyoni n'ukuri, kandi ndangira ndakurungikira muri numikasha vyihuta. Numva ko mutagwa gutwenga. Iyo rero ni inkuru nziza. Uwo kubwira ati vya bicumuro byose wakora n'ivyo wibagiye byose muri bwa buzima, vya bintu hora ukora winyige, uno munsi urababariwe. Uno munsi wari wapfuye urazutse. Uno munsi wari wibagiye kufisa agaciro mu maso y'Imana, Imana yagukora. Mumva atarakanyamuneza. Ariko twe tuvyumvise ngo ni ibintu bisanzwe. Naha rero mugende musome neza mu byo Luka yandika. Hama ariko akanyamuneza abantu bagatanga kubera iki? Akanyamuneza k'umukama nico kirindiro cacu. La joie du Seigneur est notre rempart. Hari abantu twibaze ko akanyamuneza tuzogakura mu vy'isi, tuzogakura mu rukundo duhabwa n'abacu, tuzogakura mu byo dutunze ishwida. Akanyamuneza kacu ni Yesu Kristo wenyine ubwiye. Utavyemeye shawuri zake. Ivyo rero nivyo duhora dusanga mu vyanditswe na Luka. Ica gatatu, akanyamuneza rero no kwakira inkuru nziza ntibishoboka tutari kumwe na mutima mweranda. Nta muntu avuga mutima mweranda nka Luka. Umwanya wose akubwira ati ngo Bikira Mariya yagiye kuraba mwene wa Elizabeth, ngo Elizabeth ngo yuzuye mutima mweranda. Aho amubwira uko hamumareka aje kumuraba Bikira Mariya ngo kubasha bwa mutima mweranda gumagaruka mu nyandiko zose, ku buryo za Luka, ku buryo mu gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa dushobora kugitazira inkuru nziza ya mutima mweranda. Umwanya wose mutima mweranda. Muze rero dusabe mutima mweranda aduhe akanyamuneza ko kwakira no kumenyesha inkuru nziza ya Yesu Kristo. Niho vy'ukuri tuzoba abakurikizi b'umukama, abagendanyi b'umukama, tweretswe akarorero na Luka mweranda. Luka mweranda dusabe. Luka mweranda dusabe.